tugeze mu mwanya mwiza, umwanya udasanzwe, umwanya w'imigisha, umwanya Imana yateguye ku bwacu, umwanya Imana yateguye ku bwawe kugira ngo tuhezagirirwemo. Ngomba ndakubwira ijambo ryoshe cyane kandi rizaguhumuriza umutima wawe. Kuri mikro uri kumwe na Jackson Nkeshimana muno mwanya w'amajambo y'Imana. Warumaze imisi ubabaye cyane, warumaze imisi wicurikiriye, warumaze imisi wumva umenga ntibigenda, warumaze imisi ubona utabona imbere, warumaze imisi ubona abantu ko babaye babi, warumaze imisi ubona ko ibintu byose vyakwankiye, warumaze imisi ubona umenga ntigishoboka canke ntibishoboka. Mugabo no munsi ngira ndakubwire ko igira ibikore. Vuguti amen. Igira ibikore. Uno munsi ntuzowibagira kuko igira ibikore. Umwanya ushize siwo usigaye, ikiringo wamaze sico kiringo gisigaye, ikiringo gisigaye nico gitonya kuko igira ibikore. Reka dusome igitabo cy'Abanyefeso, icete Paulo yandikiye Abanyefeso 3:20. Icete Paulo yandikiye Abanyefeso 3:20, dusome duti: nukwishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo tuyumvira vyose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo bure. Ndasubiramo: nukwishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo tuyumvira vyose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo bure. Kumwe ntumvise iri jambo ni igitabo icete Paulo yandikiye Abanyefeso 3:20. Ndasubiramo: nukwishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Haleluya. Ishobora gukora ibirengeye ivyo dusaba, nuvuga ko ivyo dusaba byo bari bike kuruta ivyo igomba kudukorera, kandi n'ivyo tuyumvira, kumbure ivyo tuyumvira ni bito cyane kuruta ivyo ishobora kudukorera. Ariko ngira ndakubwiye ko igira ibikore, kuko yoyo igomba gukora mbere na bya bindi utayisavye, igomba gukora mbere na bya bindi birenze bya bindi wari kuriyumvira, igomba gukora na bya bindi birengana bya bindi warushobora kubona ko bishoboka. Hari ibintu ubona umenga birashoboka, hari n'ibindi ubona umenga ntibishoboka, kuko wabaye mu buzima kumbure bugoye cyane, wabaye mu buzima udashobora gusigurira umuntu, wabaye mu buzima ubusiguye uvuga urira, wabaye mu buzima buteye ubwoba, wabaye mu buzima abantu batigeze bagutwengera n'umunsi n'umwe, wabaye mu buzima utaronse umuntu akubwira utujambo twiza, wabayeho ubwigwa amajambo akomakomeye gusa, wabayeho ubwigwa amajambo ababaje gusa, wabayeho ubwigwa amajambo ateye ubwoba akubwira ko atacu uzovamo, amajambo akubwira ko wahemutse, amajambo akubwira ko atacuri cyo, amajambo akubwira ko uri kimuga, amajambo akubwira ko utazopfa urongowe, amajambo akubwira ko utazopfa wigejeje aho ukwigeza. Umubabaro uruzuye mu mutima wawe, urira kenshi kuruta igihe unezerewe, ni kenshi utigeze utwenga, ni kenshi utigeze uvuga neza nk'abandi, ni kenshi utabaye mu migwi y'abandi bantu kubwo gutinya uruvugo rw'abantu, bivanye n'ibibazo urimwo, bivanye n'ingorane wowe urimwo. Aho uciye bavuga ukibaza ko bavuze wewe, aho urengana ugasanga bari kwarerekana ukuboko kuko bakuzi. Mugabo no munsi agomba bikore, kandi agomba kore bya bindi arenze uko wavyiyumvira. Wari uvyiyumvira ukageza aha, ariko rero agomba kore kurenza aho wavyiyumvira. Hari ukubwira ati maze imisi, maze indwi yose ndiko ndisonzesha nsaba Imana ko yompa moto, kumbe Imana iri kurategura umuduga. Hari uwisonzesha kisonzesha ati Imana ndagusaba ko wongirira neza ugatuma umakana kamwe, ugasanga Imana iteguye batatu. Ukavuga ati Imana ndakeneye kuzoma basi umugabo niburi buri yizu wa 6 yahwejeje neza, ukabona ko azoba yiza amashuri menshi, ugasanga Imana iri kure gutegurira uwajije kaminuza. Igira ibikore.
imibabaro wabayemo ni myinshi cyane, inzu yawe yarapomotse kenshi, warabuze n'umuntu n'umwe agufasha kuyubaka, wararize, wararoze, ubusigaye bibona ibisanzwe. Wambara impuzu mo ku gatondo, saa sita no ku mugoroba, ejo kandi ukazindukira muri ya yindi yacafura, ukagerageza ahantu mu ishamba akaba uja kubesurira ukayanikira hari ukaza yakawutse yameze neza. Ubuzima wabayemwo ni bubi buteye ubwoba. Hari n'igihe utinya gushinga intaye ubuzima bwawe, kuko uvuga ati aba bantu bazaba babibaza ko ari byo ndiko ndivugisha. Abamenyereye kukubona barakubona wambaye neza, agashati keza kagoroye, agapantaro keza kagoroye, agakwemu keza kagoroye, akajipe keza n'akaribaya keza. Abantu ntibazi kiri ku mutima, bakubona utwenga mugabo mu mutima haraboze kubw'ibibazo. Ibibazo wumva umenga birarengeye ko uvyiyumvira. Warasenze, warahoze, wararize, byaraheze, waragerageje gutakambira Muyomba, Shangazi, Binamu n'abandi bose byaranse. Wasanze nabo bafise ibibazo birengeye ivyo ufise, abandi kumbure barakwirukanye, abandi bakubwiye ko atanzu bafise aho barazi imbwaho nyene, abandi bakubwiye ko babuza amata yo guha inyabu zabo, nta mata boguha, barakubwiye amajambo ateye ubwoba, barakubwiye amajambo akubabaje, barakubwiye amajambo atuma wowe ubwaho wumva ukomoka. Ariko no Musa agira bikore disi we kandi agira kore ibirengeye ivyo wigeze kwiyumvira, kandi agira kore ndumva uri kurabwira ati uyo ni jewe. Yes, ni wewe. Agomba kore ibirengeye ivyo wigeze kuwamwo, ibirengeye n'ivyo wigeze gusenga byose. Hari gihe usenga ukumva umenga nawe wadoboje, ukabumva umenga warengeje gose, naho ubona umenga warengeje gose, Imana igira yishure kurenza aho wagejeje. Vuga uti amen. Ni Imana idukunda, ni Imana itubabaye, ni Imana twiyumvirako, ni Imana yimvira ku buzima bwawe. Mbega nturigera wicara ahantu hamwe wiyumviriye intambara y'igihugu yararenganye? Hari n'ibindi bibi byama byabaye bikarengana ukaguma uhari. Mbega uri umuhinga namba na gato. Nabakurusha kwiruka bapfuye, nabakurusha iki na kiriya mugabo bapfuye. Mugabo Imana yarakuzigamye kugira ngo urindire uno munsi ivyawe bigaragare. Yaragusezeraniye kenshi, kandi nimba ariyo yasezeranye ni ngombwa bishike, kandi ntuzopfa utabibonye. Mbere izogushikiriza bya bindi byinshi birenze bya bindi wasaba. Ingorane tugira abana b'abantu, hari igihe Imana dovuga ntiratevya mu mvugo yacu y'abantu, mugabo yo ntibiratevya. Ni gihe we ubona umenga iratebeje, mugabo irazi ingene biharura, imyaka irazi ingene iharura, ibirazi ingene biharura. Ndagwa karoro ko umuntu yigeze kubaza Imana ati Mana, nukuri hari ikintu je kintangaza kandi kinanira gutahura. Ati Mana, umunsi umungana n'imyaka ibihumbi, imyaka igihumbi kangana n'umunsi umwe, ivyumva bitahuritse gute? Umwana w'umuntu ntashobora gutahura neza ivyo Imana ivuga, ariko Imana irazi ivyo ivuga. Amen, amen. Uwo munsi arabisenga, arabisaba, kandi yabisavye kenshi. Umunsi Imana igomba kumwereka rero imwigishe uko imyaka igihumbi yo yiharura, n'ingene umunsi umwe yo iharura. Uwo munsi nyamuntu yari umuntu w'umugabo, yari ahantu ku kiriyo, mu kirundi ciza bahita aho bagandaye. Bari bagandaye, mukanyisase yumva umenga yarakwiye kuja kwihagarika. Hari ahantu mu mitumba hirya, hari abantu bamwe bamusanga batihagarika mu tuzu twagenewe, aja hirya mu ishamba gato. Agiye muri ako gashamba acaranyika. Mugabo we ntiyamenye ko yanyitse. Mugabo ntiyasubiye kubona ko ariho, kandi ntiyasubiye no kwiyumvira. Ni nka kwa kundi usinzira, naho usinzira amasaha 3 na 5 umengana umusegonda umwe, mukanya ubona usinzira, mukanya ukabona uvyutse.
abantu bari ngaho bagandaye bararindira umuntu kwaza barabura. Umunsi umwe, iminsi 2, 3, 5 baratangazisha hirya no hino biranka. Umwaka urahera, imyaka 3, 5, 6, 8 kugeza imyaka 10. Imyaka 10 iheze, wa wundi ntiyabona ko imyaka 10 yaheze, ava muri rya shamba ariko arambara neza, azi ko avuye kwihagarika, asubiye hahandi kuri cya kigandaro. Abantu bari ngaho basanzwe kwigandaro cyaraheze, yaheze imyaka 10, bamubonye bariruka. Nabo minyuma ati ko mu mpunga n'amaki, ati gisigo. Abantu bose barakoma induru, biraba nabi cyane. Wa mugabo kugeza haza abantu barinda, murazi ko ari abantu barinda, baramufata bamubwira ati none nibiki we uvuye hewe, turakuzi warapfuye, uri umuzimu, haize imyaka 10 wapfuye. Nababwira toya nibiko, ati je ntabwo napfuye, ati je mvuye ngaha mu kanya nta minota 3 iheze nari ngiye kwihagarika, uretse ko abantu nasize ngaha ntababona, bose bagiye za ntebe mazishize. Barabubaza, baraganira ntiyavyumva, kugeza bamwinjiza mu nzu bamwereka calendrier, bamwereka umama yasize afise imbanyi, bamwereka umwana ahagejeje afise imyaka 10. Hamimana kiramubwira ati nagira ndakwibutse rya jambo wambaza ati mbega gute imyaka 1000 ishobora kuba umunsi umwe kuri wowe, cyangwa umunsi umwe ukaba imyaka 1000 kuri wowe. Murumva rero ibiharuro by'Imana, akantu kaboneka nk'amasegonde 3 abantu kabayeho imyaka 10. Hari igihe ubona umenga Imana yatebeje, mugabo yo niba yatebeje byose biba byabaye byateguwe neza, mukanya isasuza kubona ibyawe bishitse. Ni kenshi urira nivyo, ni kenshi ubabara nivyo, ni kenshi udende ukigwa nivyo, ni kenshi wihebura nivyo, ni kenshi ubona umenga ntibikunda nivyo, ni kenshi baguhemukiye nivyo, ni kenshi ibyawe byononekaye nivyo, ni kenshi uja mu higanwa ivyo uzi kandi ushoboye akaba ari uyoberwa ku bandi. Umunsi mukora konkuru ni umunsi wagwaye, umunsi mukora exeta ni umunsi wagwaye, umunsi bizakuba, umunsi uzagukora ikibazo cyo kugira ngo uronka akazi warize urabizi neza. Niwo munsi waremvye, niwo munsi wagwaye, niwo munsi wabuza bawe, ukavuga umenga ni mikoshi. Abantu bakubwiye ngo nuze tukoze imikoshi, abantu baragerageje ibyo bakugirira, waragiye kubapfumu bamwe n'abandi barakujya mahera n'abandi, ariko wari waribagiye aho bironkeka. None uno munsi Imana ikugiriye neza nshuti yanje, si kugihamana wumvise uno munsi irino jambo, ahubwo n'umugambi w'Imana. Ni Imana igomba kugirire neza, n'umunsi wawe Imana igomba igire. Ndagomba ko kwandika zino tariki z'uno munsi kuko igomba ibikore, aho byakabereye ni kera, none igomba ibikore, nkuko ijambo ry'Imana litubwiye ko yishura ibirenze ibyo twiyumvira, ikishura kandi ibirenze n'ibyo twasavye. Naho gerageza ugasaba ibimeze gute, yo kwishura ibirenze bya bindi wasaba. Vuga uti amen. Hari igihe wihangana kuvumenga birananiranye, ariko ndashobora guhakarura ko abantu benshi bihanganye kandi batandukanye. Uravye Isaka yarihanganye. Bibiliya itubwira ko yarongoye afise imyaka 40. Usomye mu gitabo cy'Itanguriro 25 gwera ku murongo wa 20 kabandanya, yarongoye afise imyaka 40. Mugabo asaba Imana iramwemerera kumuha umwana, mugabo aza kuvyara afise imyaka 60. Nuvuga ko yamaze imyaka 20 atavyara, kandi Imana yari imaze kumusezeranira kwiza kumuha umwana. Ni kenshi Imana igusezeranira n'ivyo, mugabo karindira umwaka ugahera, ukavuga ati ubwo yo bari Imana canke siyo. Imyaka 2 igahera 3 n'itanu, ukavuga ati no kameme nawe no, byo bisishobora kuba atari Imana yabimbwiye, ariko Imana yashaka kubikubwira kandi bigateba. Sawa, ariko rero ugira Imana ko no munsi umvise rino jambo, kuko uno munsi ni gwawe. Bigira bibe kandi bigira bikoreke. Ibitagenda neza, tangura kubaho ubuzima bw'inyishu yawe, tangura kubaho ubuzima bw'uko warose inyishu. Sawa,
nimba utari bwaronka akazi, nimba wari umaze iminsi uri umushomeri ukazura vyuka saa 3 saa 2 saa ngapi tangwa kuzura zinduka ubwira abantu mu gatondo aho mubaryamanye cyangwa abo muri hafi ati ndimenyereza kuvyuka kare kugira ngo umubosi wanje ntave simavencererwa ngo mave none akazi kanje. Nimba ukeneye akazi ko mu biro buriga computer rero kuko akazi karabonetse. Sasa si kesho ndio utaenda kufanya kazi. Unafikiria ni siku gani? Yale ambayo Mungu amekuandalia ni mengi na leo ndio yatatendeka bwana. Usifikirie kwamba ni siku nyingine. Leo ndio mambo yote yatafunguka. Abantu barakubwiye amajambo menshi. Uzopfuru uko nyene. Uzopfa. Naje ngumgiye ni uzokira vuga uti amen. Nutavuga amen ntaco. Ijambo rizo batari gwawe. Undi muntu yadushingiye ntahe kandi yatwemeye ko azoza kuno kwishingira ngaha kuri Radio Vyizigiro. Yavuze ati narakenye kugeza aho mbura isahani ndirako. Kumbure n'abashaka kuba twaranyumviriza muno mwanya. Ati narakenye kugeza aho mbura isahani ndirako. Ati narafata ivu ku budongo, ati nkahimba kanogo nkashiraho umutoto akabari uduseka kwinjya kubwo kubura isahani. Ati kindi gihe sinzo kwibagira, ati nari mfise ibutura rimwe. Ati umunsi umwe nja kuvoma ibutura nyabutura riratota riranyagirwa. Ati ndajyanikira ndashira hejuru y'amashiga hejuru y'umuriro kugira ngo yume n'ingoga ndaryambare ko nari mfise rimwe. Ati naryo rica rikorokera mu muriro rirasha. Mugabo no munsi ngene Imana yamuhezagiye azo gushingira intahe wenyine. Na Imana idakura. Na Imana idakura. Kandi ngira ndakwibutse kuno munsi ari umunsi wa wenyisho. Imibabaro wabayemo ni myinshi, wararize kenshi, warababaye kenshi, waridodomvye kenshi, abantu baragufasha kutari kenshi, baraguhaye amazina atari yo kenshi, baraguhinduriye izina kenshi, barakwirukanye mu nzu ubamo kenshi, barakwirukanye no mu nzu yawe kenshi, warahukanye kenshi, wararize kenshi, warakubiswe kenshi yabaye kenshi. None Imana igira kwishure kenshi. Vuga uti amen. Warambaye ubusa kenshi, none ugire wambare neza kenshi. Amen. Kutavyumva. Warayobewe kenshi, none ugire umenye kenshi. Waragwaye kenshi, none ugire ukiye kenshi. Warariye amadeni kenshi, none ugire utanga amadeni kenshi. Kutavyumva. Ya. Waraboshwe kenshi, ugira ubuhogwe kenshi. Undi yashingiye intambwira ati Jack ndakubwira ubuzima je nabayemwo. Ati nabayeho ndumusuma kugezaho niba, kugezaho mbuzi ico niba nariyiba jenye n'ubwanje. Ati haragera igihe mfata ivyanje nkabita hirya nkisamaza nkaca ndabisimbira ko nkabifata nkanyegeza nkiruka ari ivyanje. Umunsi nabuze ico niba, ubwo bwari ubuzima. Hari abantu bagowe, kuna watu wameteseka ndugu yangu hapa nyuma ya nyumba bwana. Usione watu wamelia, wamechoka, ila siku ya leo nakwambia bwana naenda kutenda. Yale machozi ambayo umelia utayasahau yote. Utashangaa wakati Bwana atakuwa akikupanguza machozi. Keshi tuzikwazo duhanagura amosozi tugeze mu ijuru, ariko azoguhanagura amosozi n'ubwo bukiri hano. Amusozi warize arahagije, ukurira warize kurahagije, ugupanga wapanze kurahagije, ugukorora amada kwabayeho kurahagije, ukubengwa kwabayeho kurahagije, ivyo wabayemwo birahagije. Kutavyumva uti Jack ni migisha gusa. No, si migisha, ni nyishu yawe. None ndaguhaye nyishu yawe, problem iko wapi?
Yesu we, uno munsi n'umunsi w'igitangaza. Hari igihe utinya n'ivyo Imana ikubwira, honyoramwo, injiramwo. Tambukira aho nyene hari hasanzwe hari umuriro, niho usanga hameze neza wanashaka. Muri Amerika y'Epfo harigeze kubaho igihuhusi c'umuriro. Umuriro uraka gose, amashamba arasha, ibikoko bigahunga bikiruka, mugabo umuriro ukabihambya aho bigeze. Abantu ukiruka mugabo umuriro ukaguhamvya. Umuhinga ninde? Umuhinga n'uwagize ubwenge mu muriro. Buri umuriro ntiwaka kabiri. Aho wahezejeje kusha, cugenda aho nyene wahonyore. Umuhinga yagize gute? Yarindiriye wa muriro uri kuraza ugira umushikire, arawucamo asimbira hahandi umuriro uvuye. Sema amen. Urabona umuriro ukura kwiruka inyuma, ntugire ubwoba, ucemo usubirayo, nutinye, subirayo usubira inyuma uwuhonyoremwo. Abahindi nibo baba hano bita ipampasi, nibo bafise umugani uvuga ko umuriro utaka kabiri. Umuriro utaka aho watse kabiri. Intambara waciyemwo ntabwo uzozisubiramo kandi zaheze. Sasa leo sio ndio siku yako ya jibu, none kurira. Aho gufata umwanya wo guhimbaza no gutazira Imana, kuko Imana igira ikora ibidasanzwe. Nuno munsi noneho reka umvirize kano karirimbo maze nce ndagusengera. Wari umaze gucika intege, wari umaze kubona ko bidakunda, wari umaze kubona ko vyanse, kandi koko byari vyanse kuko amadayimoni yabishizemo amaguru, amadayimoni yarabihagazemwo. Ariko ikintu ngomba kubwira ko amasengesho aza kugusengera aza gufata nimba uza kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Uravuga ati Jack, jewe ndasenga kwa Mungu, kwa kangaye no kwa kangaye. Ivyo ntibikanga Imana. Shaka usenge iminsi 8 mu minsi 7. Ivyo ntibikanga. Mugabo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Sawa. Urashovuga ati Jack, naramwakiriye mugabo nagiye nkora ibitameze neza. Yes, fata umwanya rero wihane, utunganye ubugingo bwawe, kugira ngo uhora Imana yawe agira icyakora mu bugingo bwawe, kuko uno munsi wawe, uno munsi n'umunsi wawe w'inyisho. Kandi ndazi ko guhera uno munsi uza ku telefone umbwira icyo Imana yakoze. Guhera ejo inyishu zizogaragara, ni nyinshi cyane, ndazibona ziza nyinshi cyane. None ajibu zinamiminika zikiwa nyingi mno. Reka umvirize kano karirimbo tuhave dusenga. Reka dusenge. Nimba utari bwamakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, urasubiramo ano majambo ngira mvuge. Usubiremo ano majambo. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, jewe umunyavyaha, narakoze vyinshi bibi. Ndaje imbere yawe kugira ngo mbabarire, unyeze, untunganye, umpanagure mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Reka ndagusengere rero, wewe wihanye, nawe wari wasubiye inyuma, nawe wewe wari mu Mana mugabo rero ivyawe bitari bwuguruke, kugira ngo no munsi vyuguruke. Mwami Yesu Kristo mucunguzi wacu, ndagushimiye kukugira neza, kukugororotse. Ndagushimiye kuri umwene data yihanye ibyaha byiwe byose,
Yesu Kristo. Urabona umutima wiwe ingene yaciye bugufi kandi yicujije kuri ivyo byose yakoze. Aba yaragendeye cyane mu busambanyi, aba yaragendeye cyane mu kaboregwe, aba yaragendeye cyane mu busuma, aba yavuze abandi nabi, aba yarasubiye inyuma. Kristo yarasubiye inyuma aho yarageze, ubu yarasubiye inyuma cyane gose. Kristo rumuharire ibyaha byose kandi umuharire utamuharuriye, umwami wacu Yesu Kristo. Ndaje rero ndakwereka uno muntu yihanye no munsi, ndakwereka nuno muntu yarasanzwe yarihanye mugabo yari yasubiye inyuma, ndakweretse nuno muntu kandi afise amasezerano yawe kugira ngo bagirire neza. Ijambo ritubwiye ko utugirira neza ibirenze ivyo tuyumvira, ibirenze n'ivyo twagusavye. Kristo mugiye neza ushobore kumuha inyishu yiwe. Abantu uno munsi ni washatse ko biza kuguruka. Ugurura rero imigende yose, ugurura imihora yose y'imigisha y'inyishu. Bamaze ibihe ari mu bitaro, bamaze ibihe agwaje, bafise intuntu n'akabonge, yarabuza biwe, n'imfuvyi, abaye mu bupfakazi iminsi myinshi, bafise inzu yaramubomokiyeko, yarabuze inzu yobamwo, abiwe bamushizeko, bimubako, abantu bamubwira amajambo atameze neza, bafise intuntu nyinshi, bakeneye ubo bazokubakana. Ewe Yesu Kristo, ibibazo ni byinshi bafise. Kristo bagirire neza, ubabere inyishu, ugaragare mu mwanya nk'uyu, ugaragare mu mwanya nk'uyu abantu bose babahunze. Kristo yaje imbere yawe kuko azi ko ari wowe ushoboye, yaje imbere yawe kuko azi ko ari wowe ufise ububasha, yaje imbere yawe kuko azi ko ari wowe ufise icyo wokora. Ndazi kuza kubikora, ndazi kuza kumubera inyishu. Kenshi aratinya kuja haje imbere mu gihe bahamagaye abihana, kenshi aratinya kuja haje imbere kugira ngo asengegwe. Kumbure n'umukozi wawe amaze iminsi myinshi agukorera, ariko yaradendebukiwe, yarasubiye inyuma. Abantu ntavyo bazi, abantu bamubona ko ameze neza, abantu babona ko menga ivy'imwemu biracifashe neza, mugabo ni wazi ahagejeje mu buryo bw'impwemu. Kristo mugire neza, umusubize kandi mu kibanza ciwe. Yarataye ikibanza ciwe, yarataye aho yarageze, none yarasubiye inyuma cyane. Kristo ndamusabiye ko musubiza mu kibanza ciwe, mbere unamurenze ashika imbere yinjire mu mpwemu. Kristo nditize kuza kubikora, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Wari kumwe na Jackson Nkeshimana muri no mwanya we no jambo ridasanzwe. Ufise icyo ugomba ko tuvugana, urashaka kunyandikira message kuri 79 57 14 29 cyangwa 75 57 14 29 cyangwa 76 57 14 29 cyangwa ugatelefona kuri zo nyene 79 57 14 29 cyangwa 55 75 57 14 cyangwa 76 57 14 Yesu aguhezagire muri no mwanya, uwe umwanya wawe w'imigisha n'imihezagiro.